Mugira iteka abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uno musi bakunzi ba Axia murabona twatewe iteka no kuba turi kumwe n'umu jeune mubona ngaha, ikijene kiberewe gose kiri happy kiryohewe nica kanyamuneza ngira ngo mu mwidondoro wiyongera ko kazina kaza ko bakarimo basha kuko nibaza ko ego sinzi ego uno mujene rero no mujene dukunze kubona imibereho yiumenga iratandukanye niyo tubona n'abajene muri rusangi cyane cyane bo mu bisagara bo mu muji we umenga aratandukanye. Reka twidondore hanyuma duce twinjira neza neza mwidonido rya kino kiyago cacu turaza kumwumva ko byinshi. Turabaha ikaze mutumire wacu hano kumbonesha kure yacu ya Axia Vibes TV. Merci. Ngotuza kaje. Merci. Mworamutsa abakunzi ba Axia mukongera mukabidondora. Bon après-midi, nitwa Akimana Yedidia, mba mu Kibenga et je suis très enchantée. Edmond Kwizera kumwe na Nemeyimana Jean d'Arc nyuma ya kamera. Nitwe turiko turaremesha kino kiyago kuruno mu jeune wacu Yedidia. Twagomba tubabaze. Turabona mu buzima bwa misi yose muri abantu imibereho yanyu umenga iratandukanye niyo twotegerezwa ko bitega ko nk'abari mu gisagara nk'abana bo mu gisagara uravye n'imyaka mugezemo ibyo mubikurahe. Novuga yuko cyambere na mbere ndasenga ndasaba Imana inyereke ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et en plus moi ndatinya abavyeyi bandi cyane gose kenshi twese kenshi benshi babikora kubera abavyeyi babusanga tete bari cool canke bagezeho bavuga ati jewe umuvyeyi naho yokora iki ntangorane je ndavyakira je ndatinya abavyeyi cyane kandi ndakundana kandi ukongera ukanabubaha abo bavyeyi kuko biragaragara ko hari abajene bananiye abavyeyi ataco bakivuga bamaze kurengera. Ariko kuri ico kintu cyuko abajene bananiye abavyeyi nuko hariyo n'abatakiwa cyangwa batakibatinya kenshi hanini ya ikosa kenshi usanga riva ku bavyeyi kuko hajya umwana umwicaritse uri umuvyeyi umwicaritse ukamuganiriza ukamugira umugenzi ukamuvugisha buke buke ukamuha umwanya ukamwitondera araja ku murongo kandi arubaha arakumviriza akongera akanagutinya rimwe rimwe kubera uwo muhaye umwanya uwo mugize umugenzi nta kintu kidahimbarira kitagyohera abana cyane cyane twege bari muri adolescence n'abana batoyi yuko umuvyeyi atwicarira akatuvugisha nk'umugenzi wacu ako tugenda kurondera abagenzi yego n'abagenzi bandi barakenewe ariko umugenzi wa mbere tufise kandi twizera akaba ari umuvyeyi wacu. Ibyo bintu birakiza kandi birasubirera cyane. Mbega Yedidia gato nsubira inyuma mu mwidondoro mwoba muri abanyeshure amashuri muyagejeje he mbe mufise n'imyaka ingahe? Je suis élève. Uri umunyeshure? Ego niga kuri BIMS. J'ai 17 ans. Niga muri 11e. Turumva yuko ugeze mwaya myaka usanga itoroshe ya myaka abayabaga usanga iyo bavyitwayemo nabi bamwe bahagirira ibibazo kandi bikomeye ibibazo mbere bazobana navyo no mu buzima ngira ngo bw'imyaka yose rimwe na rimwe. Mwatubwiye ko musenga hehe? Nsenga kuri Regina Pacis, je suis catholique. Hanyuma na vendredi hari dora tugira ni nka étude de la Bible. Et na fraternité, étude de la Bible tukayigira mu n'abana tubana tukaza tugahura tukaba abagenzi tukamenya nabo tuzi tubana tutari tuzi tukamenyana kandi beshi tukakizanya mu ngorane tuba dufise. Ivyo bintu urabona bihurumbirwa cyane n'abajene bo mu runganwe rwawe? Ego vraiment abajene ubwo hariyo la majorité baravyumva la majorité ubu unye bariko barasenga kandi baravyitaho partout et d'ailleurs apana no mu Burundi bushanke apana no ngaha gusa partout la majorité abajene bariko barasenga cyane barasenga. Je pense que c'est yasiri muri bya bituvuga yuko ari misi yayo kubera avant c'était pas comme ça mais maintenant la majorité abajene barasenga. Gusenga ni kimwe
ariko kuba muri uko gusenga kwawe kuba kimwe wotegerezwa kuba naco nyene nikindi kubera ko buryaye Didia turiko turaraba naho kiri mu jeune urabona turi mu Burundi sivyo ariko kandi turumva mu Burundi hari abantu bica abandi ese bibaza yuko bewa bicwa n'abadasenga kuri icyo kibazo novuga yuko umuntu wese cyane umwana arafise shwa urafise shwa yo gukora ikintu cyiza urafise shwa yo gukora ikintu kibi urafise shwa yo kuja mu ngeso mbi urafise shwa yo kuja mu ngeso nziza donc ikosa ryose rizoba ryakubayeko sawa bagenzi babazo babiteye ni wewe uzoba wabyiteye ni wewe urafise shwa yo gukora icyiza n'ubuzima bwawe utegereza kubifata neza hari igihe ego muri iyo shwa hari igihe tuba twumva atashwa dufise kubera la tentation elle peut être trop forte pour nous nico gituma ndiko ndashikira kuri kiya kintu cyuko abavyeyi boza barababa hafi abana babo kugira babereke iciza n'ikibi muri uwo mwanya none we ko bwawe turetse ku mpanuro abavyeyi baguha nta gihe urabona ko umenga rimwe na rimwe abavyeyi barakugaranye cyane ukabona umenga hari ikintu homba abari mu runganwe rwawe ubona ko umenga barakuryanye hari ikirori bari ukavuga uti je nanje iki kintu kweri ndabona ko abavyeyi bafukamye mu nda ego reka ngiriye ko nunganira kuri ico kibazo ca Edmo abajene bubu barakunze gusohoka barakunze kunywa biriya na biriya ngo bikuremwo ubwenge canke none wewe mbaye nka Edmo kuri ico kibazo akubajije wewe tukuzura umuntu ari sage uri umuntu yegeranya abandi bana uri umuntu hanura abandi bana uri umuntu yitaho mu zabukuru uri umuntu yitaho abantu bakenye kuko wewe turakubona aho niyo muhuye n'umuntu akenye wari kurajya ikintu ukimuhebera kubera uvuga uti je nashika no muhira ndaza kuronka ikindi ukitaho abantu abari bo bose nyene bajya bitwa abantu aho nikora ubona kumengo wewe ntimwe ni mu rugero rumwe mu gukabitaho none nkuko Edma abivuze nta wigera wumva wosambuka ukavuga uti nuko ari babavyeyi babonye ica canke bambanira ubigira wikiye ku mutima je ndabikuye ku mutima kubera kuri isi nzima ntuzi iyo wavuye kandi ntuzi ahejo hiwawe urakwiye gukora iciza ahantu hose ugiye urakwiye gukundana kuko ubuzima bwawe ni buto ntushavure cyangwa ntugire inzigo ntuzane uryarya kuko ufite ubuzima buto cyane ejo hiwawe ntawuzi n'uwo ugiriye ikibi ejo hiwe ntawuzi urakwiye gukora neza hano nicyo gituma ndabigira si kenshi ego vuma ndabigira kubera umukundo kubera hari igihe atamahoro mba numva ndabibonye kandi rero atamahoro numva ntigize gukora ikintu kimwe amahoro je nkozi neza mba nkoze ikintu kimwe amahoro nose mba nkoze ikintu kimwe amahoro kandi mba nkoze ikintu uvuga ati uyu unye ndafashije no munsi ejo azofata mu mugongo ico kintu kirakomeye cyane ukoze neza ubukoze ikintu kiguha amahoro wahisemwe gukora neza kugira ngo wibere mu mahoro yawe kandi n'abakunzi ba Action Vibes TV abariko baratwumviriza bari mu mihingo yose uko babayeho kose barazi uko biri kose yuko ineza ariyo yonyene itanga amahoro barazi yuko ikibura gikora ariko wowe nyene ubwawe ukarara udasinziriye ukaniyahuza ibiyayura mutwe kugira urabe ko wotora n'itiro kandi bikaruhira kwanka ukabura amahoro ariko ikibabaje nuko bukeye usubira kandi kugikora atwigishe cyane no mwana ye Didia w'imyaka 17 birababaje kubona uri umutama anankuriye uri umupapa anankuriye canke ukuriye ye Didia mugabo ukaba utaragera aho uvuga uti reka mpitemwe ikintu kimpa amahoro burya kuri ino sinasanze gutunga itunga rikomeye no gutunga amahoro nuko bahutekaniwe nta kintu gizumba ico ibindi byose ni mfabusa kuko naho wogerekeranya ibingana gute atamahoro ufise urumva yuko nawe wenyene uri mu ruhagarara ubuzima bwawe ari uruhagarara ego ye Didia mwavuze yuko mwiga Bibiliya cyane cyane abajeune bakwegereye musanzwe muhurira hamwe mukigishwa Bibiliya ivyo bikorwa byo bibera kuri paroisse Regina Pacis mwatubwiye cyane birafise ukundi kuntu byo babitunganijwe baza muhira iwacu abana b'abajene
ariko hariyo no kuri paroisse hariyo fraternité y'abana ihora iba chaque vendredi ariko nibera ngamuhiraho ibera no mu mihana kandi singaha muhira gusa hariyo mu Kinindo Kinanira ni henshi turi éparpillé ahantu hose none kugira abarinde bahitamo kuza kubyigira ngaha muhiri wanyu byaje gute kubera bose haraborohera muhira ni hafi hanyuma kera kuva tuva tukikimuka ngaha ari ça fait maintenant imyaka 10 kuva tukikimuka twama tugira umwana w'abana ngaha ari kandi n'ibyigeze bihinduka ego haracamo nk'utubazo duke bigahagarara umwanya umwe ariko ntibyigeze bihinduka by'amabiba twama tubigirira ngaha ari isi yose canke ni urongoye uwo mubano baza bisunga ubarongo oya twese turangana muri uwo mubano mugabo murafise umuntu aje imbere mukavuga muti uyu niwe iyo dutunganiriza ibintu naho mungana byo byerega muba mungana n'ivyo koko uwo ni mama nico gituma urumva baza bagana twigeze rero kuvuga tuti ye Didia en fait nishuye ego ku kijanye n'igikorwa cy'urukundo igikorwa cyo kugira neza turabona abajene benshi mungana muri uno mwanya kino kiyago ko bariko baradukurikira nikiganiro turiko turatunganya muri weekend ni samedi turamenyereye mu ma weekend abajene benshi baragira ama sortie ku ma beach iki muga kandi ugasanga si za sortie zimwe zitanga iteka zubaka iteka ahubwo ni za sortie umenga zirasambura iteka nagize nti we ntagihe birashika ngo uyumvire ubone ko umenga rimwe ugiye uracishamwo ukirekura nk'abo bandi byo guha amahoro harigihe mishikira birashikira nkavyumvira ariko cyanibuka yuko abavyeyi banje ndabataho bagaca bihera byose cyanibuka cyangira bwa bwoba bw'abavyeyi byose bigaca birangira aho nyene ndavyumvira uko nyene byose bica birangira kandi nakwa kububaha je ndi umuntu wa mbere yubaha abavyeyi banje sishaka kugira ikintu kitobaha icubahiro nyimba no banarakigize kera ubunye nticosubira none iyo ushatse ico kintu ugaca ukireka ku bw'abavyeyi nta gihe urumva umenga uba bafitiye akantu k'ishari ko kubona ko umenga barakubosha oya kera ego kera naravyumva kera kubera nakora amakosa kera nari mfite imyaka mike cyane n'ubwenge buke kera naravyumva ariko ubu unye ndamaze gutandukanya ikizero kibi mbona ibi bintu barinze babimbuza ntibabimbujije kubera abana kandi babimbujije kubera badashaka yuko ndyoherwa barabona yuko ari ingaruka mbi nuko bakunzi ba Axia Vibes TV mwaba abavyeyi mwaba ibibondo nibaze ko kino kiyago cacu kitazobapfa kubusa murafise ico muriko muriga muri cyo jewe hari ico nize ndacafise abana bakiri bato cyane nibaragera kuvuga ngo tuyage vyinshi baracari bato gose ariko muga hari ikintu ndiko ndiga kubaho ku mwana ukamwegera kumufatira umwanya ukamuyagisha n'ikintu gikomeye cyane hako vyinshi avyumvira hanze ahubwo avyumvire kuri wewe muvyeyi wawe ni ikintu gikomeye turiko rero dutera tugana ku musozo wa kino kiyago cacu ye Didia hari haba jeune nawe uzi ntitugomba tubavuge ngaha kumbonesha kure ushobora kuba umaze kubona ko bigenga gose bakarenza urugero kumbure kwa abavyeyi babo babaye basinda bibazwa babo bafata ingingo yiyo baja n'amasaha batahira bavirayo umuvyeyi ataco ashobora kubivugako abajene nkabo rero biturutsa bakicura bananiranye ajambo babwira nakahe ego nivyoroshe kandi ndabatahura je narakoze amakosa ariko nayo nagumyemo muri ayo makosa nivyoroshe hari abajene ego muri bo mu bisanzwe bumva yuko atayindi moyen d'échappement waba fils ariko c'est pas trop tard si tu es comme ça ou si vous êtes comme ça vous pouvez encore changer et être de nouvelles personnes de meilleures personnes pour un bon avenir c'est pas parce que ejo watasi utevye kuno munsi wobisubiramo cyangwa c'est pas parce que ejo wagize ikosa iri nini kuno munsi utegeza kurisubiramo urategerezwa kuvyikuramo ukavyikuramo ugahinduka
kubera akazoza kawe utegereza kukubaha n'amasaha yawe utegereza kuyubaha utegereza kubaha abavyeyi bawe bemera baguha umwanya bakuriye amashuri bakuba hafi ikintu cyose utegereza kucubaha abo bavyeyi bawe utahira ko ayo masaha nukuri birabababaza kuko bavuga ati nta mwana yotaye amasaha umwana atibana umwana adakora utegereza gutaha amasaha abavyeyi bawe bataranashika no gushika wowe utegereza gutaha imbere yawo kuko baragukuriye ni utegereza kubasonera kandi ukanabubaha ukamenya amajambo uvuga muri kumwe n'ukunyene wifata muri kumwe non seulement biraruhura abavyeyi kandi nawe we birakongereza indero nziza n'ingeso nziza mu buzima bwawe. Ego turasozereye kino kiyago cacu ni kiyago kiriko gikurikiranwa n'abantu bari mu mihinga itandukanye abantu bari mu bigero bitandukanye abana jeune abakuze eka n'abatama kumbure n'abatama kazi bariko barakurikirana kino kiyago akajambo kanyuma wasozerera ko kino kiyago cacu akajambo gira uti sinosozera rino jambo ntarishikirije bariko baradukurikirana nakahe ku bantu bose muriko muradukurikirana Imana ibahezagira ibongereza imigisha ndabifurije kuryoherwa n'amagara meza n'amahoro kandi mumenye yuko aujourd'hui si quelque chose s'est mal passé demain c'est pas trop tard je peux encore changer. Murakoze cyane akaba ari nonga rero duciye dusozerera kino kiyago cacu tukaba twatewe iteka n'umutumire akiri jeune reka asubire atwidondora. Nitwa Akimana Edidia, merci pour tout, merci soyez bénis. Tukukengurukire gose kukanya waduhaye ukatuyagira Edidia. Merci. Jenny tumo kwizera kubwa Axia Vibes TV tukaba twari kumwe kandi na Nemeyimana Jean d'Arc kuri kamera. Tubakengurukire ko mwafasha kanya ko gukurikirana kino kiyago cacu kuva aho twagitanguriye kugeza aho tugisoreje. Tubifurize rero kubandanya muhimbagwa mu gukurikirana n'ibindi biganiro bica kuri Nobonesha kure abataraba abanywanyi bacu fyonda hahandi kuri sabone canke subscribe. Mwongere mukunde kino kiganiro cacu munagire commentaire mu dufashe guterera ivyiyumviro bituma tubandanya dukorera ku vyiyumviro byanyu kugira ngo tubashimishe aho muri hose tubandanye twubaka iteka gira aho muba mwubahwe bye bye. Bye bye.